Muri Kasai Oriental umugabo azwi nka Bolingo Matari ni General Bolingo Matari akaba yericegera ca Cibangu akaba ari mu minwe itari iyiwe ivyo azira n'icatumye afatwa tukaza kubirabira hamwe mwido nido iruhande ya Bolingo Matari turagaruka muri Uvira ku mugambi amakuru ni menshi cyane aho bari barateguye kuzogenda batwaye abanyamurenge bagera ku gihumbi abagabo n'abagore uyu nawo umugambi usanzwe umugambi bakoze barawushira no mu ngiro mbere tubamenyesha ko amabanga canke amakuru yadushikiriye nuko incuro ya mbere bavuga ko bavuye muri Uvira nivyo bagomba gukora ariko basanga abanyamurenge benshi ubwinshi bw'abanyamurenge muri bo ntibaravyemera ntibarabitahura ntibavuga rumwe kubera ngo batari ko barabona kazoza kabo uko kagiye kumera mu gihe bazoba bakuwe muri Uvira no haci hatumwa ko inama havuye delegation mu Rwanda inama y'igihutihuti harimo ngo Ministeri ya Interieur hari ya mu Rwanda Ministeri ya Finance hari intumwa zigenda zitandukanye zivuye mu Rwanda ngo ziragenda muri Uvira zitanga zibagirisha inama zibabwira ukungene bagiye kubaho ukungene bazobatwara mu Rwanda ngo arico gituma uno munsi tuko turagaragarizwa amafoto canke amareresi y'abanyamurenge batekeye ibintu bagenda inzira bako baragendamwo siga imiduga bagiye n'imiduga bagiye n'amakamyo nkuko nayo babwiye bajanwa ahitwa Kamanyora hama ngo bakugwe Kamanyora bajanwa mu gihugu c'u Rwanda ibi rero babikinye kuva kera ngo n'umugambi wa deportation ahubwo amakuru dufise turaza kunososora neza tumenye watanguye ngo ryari kuko n'umugambi gumaze igihe kinini yarashe kuba watanguranye ni intambara mu rasirazuba bwa Kongo ngo nore bakorashira mu ngiro aho abahinga benshi hakabamwe n'umumetre yitwa Emile w'umunyamurenge n'umutamakuze aburiye ari imyunyu myinshi kabisa arashikiriza amakenga kongera kerekana amabanga menshi ya AFC M23 Kagame RDF inkotanyi ngo bajeje ku deportinga ngo gutwara abanyamurenge ni strategy iki ni kimwe nico gituma ngaruka ku bene wacu abanyamurenge ndakunze kubavuga nayigeze kuri ikiganiro c'abanyamurenge cabo ndagaruka kandi ku bijanye na comportement abanyamurenge bamwe muri bo si bose ariko musanzwe mutse ko abanyamurenge bigabuyemwo mu byo bitutugara mu bintu mu bayoboka Kagame mu batavuga rumwe na Kagame mu bemeye kwitwa abatutsi mu bavyanse bakeguma ngo abakongomani n'ibindi byinshi rero ndiko ndababazwa n'ingendo y'abanyamurenge ubu uye Kagame mu 1996 nko nayo babwiye mu kiganiro yarasavye kwinjira yisunza abanyamurenge baranka araza arabica ubu uye yongeye kubahenda ngo ariko arabakora muri Kongo atanguriye muri Uvira ubukurikira ni mu Minembwe hanyuma ibikurikira nibizoba bikurikira hanyuma murabona ko atari kintu ciza kiriko kirategurwa gusa Paul Kagame harimo vengeance ndiko ndabwira abanyamurenge ndatwo mumva ikirundi abanyamurenge musanzwe musa abanyamurenge bagenzi banyu bari muri Uvira n'abari muri Minembwe nibababwire bitegure kubihakana kuko nta neza nta kambi nta mazu yabateguriye muzoja kubamwo atari kugenda kubica no kurobanuramwo abatamuyobotse igihe yarashaka ko mumuyoboka turaza kugaruka kandi kubiriko birabera muri Afrika muri rusangi ubuho hagemwe n'ibihugu mpuzamahanga harimo za Qatar n'ibindi byinshi iyi kane biragaragaza ko irimwo inzigo idasanzwe mu gihe hari utureresi twinshi sinza kubiteba ko cane ariko ndaza gushimangira ku gituma Paul Kagame yagaragaye muri Maroc muri finale Paul Kagame icamujanye yaragiye gusaba ko ngo Coupe d'Afrique ikurikira yobera mu Rwanda ariko yahakuye ibimaramare kuko baramwankiye haba umuyobozi wa FIFA umuyobozi wa kane n'abandi bayobozi benshi komite yari iteraniye hariya nkuko mwabibonye ku mafoto agaragara bari kumwe ariko baramubwiye ati wapi ahubwo duprefera RDC canke Tanzania muri ivyo bihugu nivyo bapreferamo ariko naho nyene hitutse ko bizokwemezwa vyoroshe ariko kandi haragaragaye ingendo itari nziza aho umugardier wa Senegal baguma bamutera amaserviette yo kwihanaguza ibintu byose yari afise bimukikuje byose byaratwawe gushika naho bizana icuka normal ababonye Coupe d'Afrique kumbure baguma baraba muri tele gusa ariko iruhande muri stade ndabibutse ko n'umukuru wa FIFA yashavujwe agaragaza ari video igaragara bamufata na telefone penalty
Maroc yinaniwe yarababaye cyane bigaragara ko ariyo bari babarondereye iyi video kandi ikaba kane yasabwe ko ikugwa kuri YouTube abantu bose bako barayikoresha bariko barakubitwa ama copyright YouTube igatera ifuta iyo video yose canke content yose uba washize ko iriko iyo video nce gituma ntaza kuyikoresha ariko muri groupe ndayishiramwo ni video igaragaza umukuru wa FIFA n'abandi bayobozi benshi bagiye guserebra mbere nikigaragaza ko arivyo bari bateguye akinanirwa penalty ujya mukinyi akinanirwa penalty mu ipoto hari muri tableau d'affichage ziriya ekra ziri hejuru muri kiriya kibuga zari zamaze kwandika ngo goal ariko bino biragenda biragaragaza ko ubwigenge canke urukundo mu banyafrika rukigoye mu gihe tukizeyinze mu mahanga nico gituma nama mvuga kandi nkongera hashimira umukuru w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi avuga ati amazu maremare n'ibindi byinshi sivyo bigaragaza ko igihugu giteye imbere ahubwo nuko abene gihugu babaho neza bakisuganya bakisumamwo bakaraba ukungene baronka uburaro n'uburamuko aho umunyagihugu ahaze biragora kumukohompa naho inda ari bahomora ariko ndizera neza ko bizogenda bifata umurongo buke rero reka tubanze dufate kano karuhuko hamatuze mwido nido. Ikaze reka mbanze ndabaramutse bakunzi ba Free Podcast TV umwe wese aho aherereye ndizera ko muguwe neza mwiriwe na mwaramutse abadukurikirana muri mu Burundi mu karere ka EAC muri Afrika muri rusangi Amerika Asia Oceania eka no mu bihugu by'Iburayi ndabahaye ikaze nkuko nari nababwiye mu ntangamarara yitwa General Bolingo Matani uyu akaba yari agent wa Cibangu uyu rero akaba atari mu maboko yiwe akaba barizwa ahitwa muri Sense niho afungiwe mu gihe yagirizwa ibintu bita complicité et trahison avec le M23 urumva aragirizwa kuba yaratanga makuru yarafurnisa ama information ngo bigwanisho akongera kandi agahemukira abandi basirikare bagenzi we mu nzira imwe canke iriya ivyo nivyo afatiwe kumva z'amatohoza hanyuma ibizokurikira zobandanya tubamenyesha kuri no ruhande ariko mumenye ko aba basirikare ba FRDC benshi bagiye baraduzwa mapete kuri leta ya Joseph Kabila aribo bariko barahemuka vyoroshe muri Uvira rero ikarata y'abanyamurenge irakamejeje cyane gose muri ko murabona ama video kumbuga ngurukana bumenyi udufoto nibiki hari ifoto zimwe n'ama video bafashe bataratanga ijya communique yuko bagiye kuva muri Uvira bijya barabiteguye biri premedité barabanjije barafata amafoto ibiki abanyagihugu babikoreje amamatera n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye kubera menshi amafoto muri ajya amafoto ari karagaragara nta video nimwe ihari ibigaragaza zigafoto nabikoreye amamatera nibiki n'amafoto bafashe barabiteguye bijya biri premedité kubera avant ko batangaza ari gatangazo yuko bavuye muri Uvira bari baramaze gutanga communique iyo communique ni iri ngaha babwira bene gihugu ko bategerezwa kuvayo gushika saa 4 bazoba bavuyeyo bose bageze ikamanyora ama bagakugwa kamanyora n'imiduga y'u Rwanda igace batwara mu Rwanda swate Rubavu hehe ariho hose ariko bakabatwara mu Rwanda iyi karata y'abanyamurenge bayizanye kubera bamaze babonye ko naho bovamwo muri Uvira abanyamurenge bo bategerezwa kuguma bafise uruhara runiniya canke kuzira bamwe bakanazira AFC M23 mu gihe AFC M23 ishitse muri Uvira bagaragaye bishimye ndabibutse ko aroni shengero ryatamvye kuva mu gatondo baragirana veye amasaha barazana n'amafana ibintu batari bateguye barasangira abanwa amayoga barayanwa niho benshi bagiye kuvuga ati abanaliste bandi benshi harimo n'abamva makungu bavuze ati ça ce n'est plus de l'église ngo ishengero ntishoboye kwenkarna akarore ngo umaze kuvuga kandi n'ikintu kiri logique umaze kuririmba ngo umaze kuba kunezererwa ngo Uvira tombe Uvira tombe avec les meurtres les massacres Uvira maze kuba tombe imbwebwe za Sarambwe RDF zino nkotanyi ntizaje zije ngo kuba
kubaragira, ntizaje zije kubasiga amavuta n'ibiki, zararashe. Nimunezerewe ko Uvira yabaye tombe ukanezerwana. Ndiko ndavuga kote ya yizi eglise mubona bagiye barasambura, bakweka imiryango amadirisha, barakura kamabati n'ibindi byinshi. Benshi bavuze ati ngo mbere nimwari gukura ko n'amadirisha gusa, ngo ahubwo mwari gukura ko na fondation n'amabuye ariyo mugakura, kuko quiconque asutena AFC M23 il est l'ennemi de la RDC. C'est clair. Umuntu ubu ukijijwe, ubu udakijijwe, umaze kuryoherwa ko imbwebwe za Sarambwe ziza muri Goma zikaza Bukavu zikagera Uvira, ukanatamba ibikombe bigatibuka, ugasubira isentire ikaregura, ukongera ukaregera ku munezero mwinshi wa Uvira tombe. C'est que tu es pour ibikorwa byose AFC M23 imbwebwe za Sarambwe bakoze. Ndiko ndabona benshi bagenda barapostinga ngo hari ubusuma, ngo pillage haruvira. None umuntu yivye ibati, niko ni entre je suppose umwene gihugu yivye ibati, ariko RDF igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame n'abambari biwe eka n'abamukikuje bivye kaburimbo, bivye ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Nta kintu na kimwe mwigeze mwandika, ama video arahari, amafoto arahari, mugabo kwera muteye isoni nama nababwiye. Ukajifata video y'umwene gihugu yiteruriye urubaho, ashe kuba ari waragiye gusakara, on sait jamais, amazu yabo nayo ntameze neza, ntimwayasize neza, ibibombe, ibisasu n'ibindi byinshi, ashe kuba afashe ibati agiye gusakara inzu yiwe, canke ugasanga ni no muhiri wiwe, ariko gusa juste gufata amafoto yabo ngo bariko bariremeka ivyo biremeka. Sinase ko bahabaye izo acte de vol, ariko kuba ushira imbere ngo umwene gihugu yivye ibati, kubera iki umuntu yivye ibirometero 63 biva Uvira bigenda Bukavu bakora ibarabara ku terambere y'abene gihugu, kuneza y'abene gihugu. Muvuga ko mwari mwaje kuvuganira nkuko mubivuga, none bigenda gute ntimubipublier ntimunabivuge, ariko umuntu yivye ibati akaba ari we mushira imbere. Rero ino strategy ndashima ko bihugu mpuzamahanga vyamaze kubisukamwe mabisi, vyababwiye ati ivyo ni mu vyihorere, kandi benshi bamaze kugaragaza ko ari ngo umugambi wa deportation ngo bari basanzwe bateguye. Harimo n'uyu muntu nababwiye yitwa Maître Emile, n'umusaza n'umutamakuze, kandi ni n'umunyamurenge, notable ni n'umunyamurenge, ni wavuga ati ibi bintu nakambaro kibara, kandi uyu n'umugambi bateguye kuva kera. Turaza gufata ino video yiwe tuyibashiriremo kugira ntimuvuga ati ibi bintu Fleury ako abi kura hehe. Rero nari nababwiye ko hari umutangaza makuru yitwa Bojana Coulibaly. Ubu Bojana Coulibaly akorana na umwe nababwira yitwa Teddy Mazina. Itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka 2025 yarapostinze avuga ati nakoze interview ya Al Jazeera, kuko arakora ikinyamakuru citwa Al Jazeera. Ni vya bitangaza makuru nababwira biri ko hompi bikorana n'u Rwanda, bigakorana n'izo mbwebwe za Sarambwe RDF AFC M23. Aratangaza avuga ati ngugiye nako ndakorana ikiganiro n'umukuru wa M23. Ico gihe we yavuze ngo umukuru wa M23 ngo Bertrand Bisimwa, ngo avuga ko kungene leta ya Kongo isesagura. Umva umuntu wese ari contre gouvernement Tshisekedi, amajambo avuga ni nkuko uri contre ino leta yacu hari, amajambo avuga yose arasa ni copier kore, hanyuma arashirako ngo credit, this photo is credit, ngo photo by Teddy Mazina. Biri hano ntimwibaze ngo ni ibintu ndiko ndabesha. Teddy Mazina rero ari proche nkuko nabibabwiye. Teddy Mazina arabonana na Bisimwa, arabonana na Corneille Nangaa, aricarana na Makenga, aricara kesho turiko turabivuga muvuga ati nta preuve mugira ntaki. Iyi ni page ya Bojana Coulibaly, umumesha makuru n'umuzungu se n'umunyafrika korera ikinyamakuru Al Jazeera, musanzwe mukizi. Niwe yipostingiye kuri Twitter yiwavuga ati iyi foto bisigura ariko aramufatira amasanamu n'amafoto. Ico gihe yaragiye kugira interview na Bertrand Bisimwa, yari Teddy Mazina. Uyu rero Teddy Mazina akaba ari bumwe mu baza ku isonga ry'umuhari canke inyeshambe nkozi zibibi, bamwe bakora bazwa bakorana genocide y'abanyamurenge, bakaza kubihindukiriza ku gisirikare cy'u Burundi. Yitwa Teddy Mazina nkuko nari namubabwiye, akaba atari wenyene, ari kumwe na Ketini vy'abandi, ari kumwe n'umu Christine Nina nkuko mwabibonye, kandi nabibabwiye ko yari yemerewe kuba maire de la ville wa Uvira. Teddy Mazina bari bamwemereye ko aba gouverneur wa province ya Tanganyika n'abandi benshi. Uyu rero Teddy Mazina asangira icayi vya saa sita mwijoro, barara hamwe n'ababo bose barongoye AFC M23 na Paul Kagame. Murumva ko rero
ko ari umuntu mukwiye kurabira hagufi mugakurikirana ivyiwe n'abamubonye nico gituma agafoto kiwe nakabashiriyemwo kandi reka nongere ndakabashirire ko mwongere mu mubone mu mwenkarne mwongere mu mushire mu mutwe muvuga ati nguyu rero uwo batugaragarije nka nkuja kwisonga rya Red Tabara. Red Tabara nayo mukamubizi ko nabana ba Alexis Siduhije nkuko yavyivugiye wenyine avuga ati 98% y'abagize Red Tabara bavuye muri MSD. Abafisa makenga murandika muri commentaire ndabazanire video kandi nakoze n'ikiganiro kitari kuri icano kiri kuri Fleury TV imwe bari barugaye kera imwe bari baraterminatinze ariko nivyabangomwe ndashoboye kuyigarukana tukayishiramwe mu kanya gato mukumva Alexis Nduhije wenyine avyivugira avuga ko ana supportinga ndashigikiye cyane Red Tabara n'abayirongoye ngo naho ubwa mbere ho yagirizwa ko ari we ayirongoye niko vyavugwa ariko muri ico kiganiro yagikoze nibaza ko ashaka gutanga officiellement ko atari we ariko ashigikiye Red Tabara naho yo bari we atayirongoye. Rero ndabakengurukire ndabipfuriza kugira umunsi wa mbere mwiza umuhinga mu mwiza mu miryango yanyu. Ndabibutsa ko nta Fleury podcast ifatamwebwe mwarahezagiwe kandi nabonye abanyandikiye ko kiya kiganiro nashize ko murambabara kuko hari gihe ndakora ikiganiro ariko umuntu agitegura ugasanga si jewe rero cango cacitse kitarangiye rero munyihanganire kandi ni vyiza kuza murampa notification yiba bitagenze neza kuko ni family byose urugamba ni rumwe kandi urugamba n'ugwacu. Mwarahezagiwe rero mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.